Alo. Amahoro Beni Irakoze umukinyi w'inyuma wa Flambeau du Centre. Mahoro cyane menyesha makuru. Karibu cyane mu kiganiro na Sport. Murakoze. Muraho meze neza. Turaho tumeze neza. Beni. Oui. Uno munsi uri mu bakinyi basanzwe bakina Premier League na cyane ku ruhande rw'inyuma uri muri bamwe bariko ravyitwaramo neza. Nika kabanga uno munsi uriko urakoresha Gabeni Irakoze umukinyi wa Flambeau du Centre. Antuka tinovuga kwanza yuko shimira Imana. Iyo ibinyemerera yuko bikunda. Ikindi ni gukora gusa. Gukora umuntu ukiha discipline nta kindi. Si ukora neza ukiha discipline ijyanye na football kila muntu ndibaza arayizi. Ibintu biragenda neza. Birumvikana. Beni urugendo umugwi wa Flambeau du Centre waciyemwo ntigwari bworoshe. Muri championnat ntivyagenze neza ariko muri Coupe du Président mwaraye mutabukanye igikombe. Tugomva. Mbega muravye ukungene mariko murakina caburese mumaze kubona mukumva ko muzokina urukino rwa nyuma n'umukeba wanyu ndavuga umugwi wa Musongati Football Club. Nk'umugwi muri rusangi mwatanguye gutegura urukino gute umaze kumva kazi bari finale kandi azoba ari na derby. Tego antuka tumaze kubona ko Imana idufashe tukashika muri finale. Izo zaduhaye umunezero kwanza biduha kuvuga ati natwe kumbe birashoboka. Rero twitegure ko urukino tugiye gukina si urukino rusanzwe ntabwo ari finale gusa ni derby. Rero derby ni ikintu cyo kimwe n'izindi match ko derby isa n'izindi match mu bisanzwe. Kimaze gukina nyinshi entre Flambeau na Musongati. Ni ikintu maze kubona je nyene ikintu usanga pression ihari isumba izindi match zose. Ni ikintu usanga udashobora kwicara ureke guciyumvirako uri umukinyi cyakindi umwanya wose haje mu kintu ca football ucumenga ijya match urayibonye ataranagera. Rero urumva uko n'umuntu ayitegurira mu mutwe no mu mutima sico kimwe nuko yitegurira izindi match. Iyo gusa nyene ucugerageza kugabanya iyo pression mu mutwe ukavuga ati antuka ni match n'izindi kugira ngo ntugende ufise panique. Birumvikana ariko Beni uko mwariko muritegura niko n'umugwi wa Musongati Football Club ariko ritegura. Mbega ni izihe message zaguma zigaruka keshi na cyane zivuye ku burongozi ndetse n'umumenyereza wanyu Jean Dodier Rukundo beshi bazi ku izina rya Dodi? Tube nk'abarongozi twagize akanama batubwira ati nimugire ubwoba urukino mugiye gukina n'urukino n'izindi urukino rudasa n'izindi nimutinye. L'entraîneur nawe nyene kwa ruko yateza kutumotiva avuga ati nubwo tugiye gukina na Musongati ni equipe uno mwaka itadusinze ni bigatuma biduha amahirwe yo kuvuga ati birashoboka bivanye n'inkino zibiri twahuye uno mwaka muri championnat ko twashoboye batsinda dushobora kunganya muri phase retour. Dari ibintu uvuga ati uno munsi turavye turabona yuko bishoboka yuko tubatsinda. Naho nyene umuntu ugenda uvuga ati ndazinda cyangwa idanganya bivanye n'icyo Imana yateguye. Ubwabo iyo ntuze kuvuga ati birashoboka turifise bivanye na match twakinye muri no championnat yariheze. Urukino rwatanguye kandi rutanguye neza eka ndetse roheraheje na neza murashoboye gutsinda. Inyuma y'urukino umugwi wa Flambeau du Centre ivyo nk'abenshi makuru batashoboye kubona canke abandi bantu bari kuri tele byari bimeze gute? Sinahuye neza. Ati ndiko ndakubwira ati Beni urukino murarutsinze rwa finale. Hambavu yuko murose ico gikombe mutsinze umukeba yari na derby. Inyuma y'urukino umugwi wa Flambeau du Centre wariko wishimira igikombe gute na ntagiye bari batsinze umukeba wabo? Icambere
utegerezwa kugira umunezero utagira ukungana, kuko iyo utwaye igikombe ariyo emotion ugira yizana bivanye n'umunezero uba ufise. Icya kabiri, gutwara igikombe vyitwa yuko utsinze umugwi nka Musongati uri Flambeau du Centre ngaho Gitega, bitanga iyindi image kuri club yawe, kandi ukacuraba bigatanga kandi n'iteka kuri capital politique. Urumva rero umunezero ucugira bivanye n'izo ntuze zose ndakubwiye, bituma nyene wa munezero uba urenze gusumba yaho utsinze ekipe, kuko urabizi neza meme muri championnat bisanzwe izi ekipe hagize izindi yindi haba umunezero ntazi ukuntu novuga. Birumvikana. Ariko Beni, nyimba atarakabanga ngo hoba hariho ukungene mwariko murashigirwa biteye ubwoba guhera ku match ya Aigle Noir ukaja kuri Bumamuru bakabemerera ama motivation atandukanye. Ese vyoba arivyo? Iyo motivation nyimba atarakabanga yari imeze gute? Ego ntabwo ari banga, twari motivé avec notre président wa équipe, twari motivé kandi turabimushimira kuko turabona yuko hari icyo byadufashije. Twaravuze ati en tout cas avec motivation, avec kudushigikira, ariko aradushigikira natwe tutegerezwa kumutera iteka, bituma umengo umuntu wese afise ukundi yahinduye gukora, afise ukundi yahinduye kwitanga, kuko tumaze kubona tutakaje igikombe cya Primus League kandi ukabona n'ikibanza twafashe, twarabaye nk'abantu tubaye desespere mu bisanzwe mu mwaka. Turavuga ati uno mwaka vraiment wacu bivanye n'ikibanza twafashe, sicyo kibanza tora tujamo ino myaka ingahe, myaka peut-être ine. Turavuga ati en tout cas sicyo kibanza turimo, siho twari dukwiye. Muga urumva byabaye nk'ibiduca intege. Mugabo tumaze kubona le président de l'équipe wewe icyo yavuze ati abakinyi banje ndabona yuko bari desespere nk'umugwi wanje, ndakwiye kugira icyo nkoze. Aratumako, aratuvugisha, araturemesha nk'umuvyeyi. Twabonye yuko biri mu bintu bishobora kuba vyaratumye abakinyi tuvuga ati mugabo biracashoboka, même le président ntabwo yacize intege, kuko hajya twebwe umubabaro tugira siho abo barongozi bacu bagira, bo batakaza uburyo bwinshi, bakora vyinshi ku bwacu, rero bigatuma twe naho tuba tubabaye waba baragusumba bivanye na bwa buryo ashiramwo na kwa kundi twitangira, hama ukacubona bigenze nabi. Ariko Beni rasa ku ntego, kuko ivyiza ni ngombwa tubivuge neza na neza. Umukinyi yari yemerewe agashiruka bute k'amafaranga ngahe? Ivyo sindabivuga. Akora kabanga ka. Ariko Beni, kugira ducunguze umwanya umwete, uno munsi mugiye kuduserukira muri Coupe de la Confédération. Ukaraba Swade mufise nubwo utaramumenyereza, antuka imisi maze muri Flambeau du Centre simike kandi n'abakinyi murazinanye, ubona hari icizere? Ego icizere kiriho, icizere kiriho, bisaba gusa yuko umuntu yitegura hakiri kare. Twarabibonye igihe duseruka, twarabonye neza si umugwi uteguye neza ntakidashoboka, parce que ugiye kuraba niveau y'imigwi yo muri Afrika ni imwe, dusumbana uburyo gusa, dusumbana bwa buryo, tugasumbana n'integuro. Mu gihe umugwi witeguye neza, twashoboye kubona yuko natwebwe bishoboka, bivana n'iyi migwi iwacu nyene ngaha, ukuntu tuzokora, ukuntu tuzotegura, kuko ukuntu umugwi utegura uvuga ati je ndiko ntegura competition, si ushobora gutegura championnat yo ngaha, biratandukanye. Ifo gutegura nk'utegura competition nyene. Mwaka dusohoka vyarabaye vraiment, turategura neza, turafata umwanya ukwiye wo gutegura, vyaratuzaniye umusaruro, mwashoboye kubona ukuntu vyagenze. Yego
ndibaza rero n'ubu yuko nitwategura tugategura neza nta nkeka byashoboka tukagira neza mwarabonye na Rukinzo umwaka wese yashoboye gutsinda ibintu bishoboka Beni mu gihe duteguye neza gusa integuro nziza birashoboka uri umukinnyi w'inyuma kandi abakinnyi b'inyuma barakunda guhura n'ibibazo bitandukanye na cyane cyane bacako n'abataka benshi ndashaka utubwire niba ariko baradukurikirana bavyumve ni uruho rukino wakinye mu isezo ukabona ko rwakugoye ukava mu kibuga ushima Imana urukino je novuga yuko rwangoye ni urukino twakina mu mamuru phase retour ya Coupe du Président imuyinga ubona yuko oya twakinye mu Cibitoke ko phase retour n'urukino ubona rwatugoye cyane vraiment urukino rwari ruremereye kuri twebwe ko mamuru ubona yuko bitanze uko bashoboye kose niko urukino je novuga ati urukino rwarambereye urukino ruremereye cyane ego hama ndashaka umbwire umwataka amaze kukugora ngaha muri Primus League mu yisezo ninde na numwe bose kuko bose ugiye kuraba nivo ni imwe basumbana amahirwe gusa nivo ni imwe basumbana amahirwe gusa ugiye kuraba bose bari ku rugero rumwe ni bya bindi birashika ugasanga uyu yatsinze kandi ugasanga ni chance gusa yagize ubundi nta performance uvuga ko yari hejuru yagize kuri iyo match mugabo ugasanga uwo munsi n'umunsi wiwe wa chance hariho n'usanga uwo munsi yerekanye performance iri hejuru mugabo ugasanga ntiyagize amahirwe yo gutsinda mumva muri ico gihe biragoye kucuvuga ati uyu ni wakomeye uyu ni wagize gutya bose bari ku rugero rumwe kabisa Beni akajambo kanyuma gasa nagaheraheza ikiganiro cacu wewe woba wibona hehe muri kazoza jewe ndi muri babandi bako never give up ndiwa undadacika intege ndiwa undi mbayeho mvuga ati ejo ni heza komeza ukore kabisa Imana imbere ego cyane mbega hajya ku mugabane wa Buraya cyangwa ku muri Afrika ubukunda umugwi wowe nyimba bishiko kaba ufise umugwi ukunda kako nibisanzwe Jengunda Barcelona Vixa Barça na Flambeau du Centre na equipe nationale equipe nationale yo nizo kuyikunda uko ndakudigiho Beni irakoze tugushimire cyane kubona washoboye kuduha umwanya yego murakoze cyane menyesha makuru sawa ubandanye umererwa neza cyane yego murakoze